ngo abahungu mugira sport mugira amatizi menshi kugira umukwe nakareka kituka kushtua ko gukanga abakobwa kugira ngo babarabe babitayo babikurikire. Emerson aramaze gutera inda? No. Emerson aramaze guhanura umuntu akorora inda? No. Emerson baramaze kumukorora inda? Sinzi. Ni yes or no? Nakubwira ko ayikoroye. Cyangwa barambwira no. No. Nayo baragukororera. Ni Emerson amaze kugena n'umushuga mami? No. Ni Emerson amaze gukoresha agakingirizo? Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza arashe mvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukingurukira Imana, hama dusubira dukingurukira mu bakunzi ba Buja TV. Right now uko mumbona turi kumwe n'uvuga je no mwita mu legende Emerson. Vive Emerson. Safi. Biraza neza. Urakomeye nawe. Ni bimeze fresh sana. Emerson intro utanguje ariko rap. Okay. Je niko meze ndanyarutse sizika. Wabdakira gute basi? Nimekubali. Fresh, nakubalisha mbara y'abantu batavyakira neza Emerson. Bivana ukuntu abantu bameze ariko je nabikunze. Wabikunze? Yes, ni Emerson novuga je natanga kumumva muri 2009 gushika kuri no munsi nyakiri Emerson. Ikibazo cyane nshaka ko dutagurira ko kubwa mbere ava ko nshika mu bindi. Ni Emerson kubera iki guma witwa Emerson wawe ndikikoresha Emerson? Kubera ko za ndirimbo natanguye nkora ntigeze mpindura ngo nshake kumera nk'abandi ariko bitamo kumera nka jewe ngo mari jewe cyo gituma nguma ndi wawe ndi nyene. Guys, ni kibazo ngoma kubaza kandi apropos ya hano turi Emerson ahantu wabona gute Emerson? Ubona jigaga. Naguma nigidagaga. Muri fresh uraryama ukavyuka. Ariko undi musuze naduha nakantu ko ku. Akantu ko ku. Ameze neza. Studio ni nziza. Babona hakunze byukuri urumva ko uri Alice kandi ko uriko byukuri ahantu uri hakwiranye n'izina ryawe canke agaciro ufise. Ibi nivyo bintu tuba dukeneye cyane kandi naza ko mwobandanya kuko bije byanjoheye cyane rwose. Kubwo Emerson urabona ko ari bimwe biteza no vuga imbere igihugu cyangwa biteza imbere music kubwo wawe? Yes, kuko ugirikiye ikiganiro ahantu heza n'abakibona aravuga ati aba bantu barateye imbere. Urabona abantu barateye intambwe bafise aho bagira bafise amastudio meza bafise TV online zabo ni ziri top. Urumva ko ni byiza yatuma dutera imbere ko urabona ko tutakiri bamwe bakera. Akunzi ba Buja TV sinzi ko mwibuka ikibazo natangiye kubaza Emerson tugitangura ni kuvyerekeye music. Ni Emerson natumanje kumubaza ati muri 2009 no muri 2020 umwaka w'amahasa kubera iki Emerson akitwa wa wundi ariko si wa wundi wa cyane. Emerson twamumva cyane ku maradiyo ubunyumenga umuvuduko waragabanutse. Sinzi ko ari ku ruhande rwa Emerson ko kudakora cyane canke ku ruhande rw'abamuha ya promotion. Emerson sinzi ko ari kintu bavuga. Jewe ntabwo nigeze mpunguza gukora ariko nibaza ko wanashima nkora no video meza nandika kwa kundi kwa kera nkora amastira bagezweho. Ikibazo sinkiri kuri jewe ariko ikibazo kiri kuri promotion abagira promotion ko bivanye nuko haje ubuntu by'ubugwi ugasanga nabashigikiye naka ntibashobora kuvuza naka hama ubwo bugwi bushaka guciza abaririmbyi bashoboye bamwe muri abo nabo usanga ndimo kuko biraboneka kuko iyo nkoze indirimbo urabona ko ata promotion ayigirira ku radio ni gaki cyako n'uyivuze ivuze no munsi ejo akaca ayikawusha. Ariko gacu usanga nibo nyene bajya nyene bazi batazivuza bamwe bariko baravuga ku maradio ko uyu type ntakora yishinga biriya comme si bo bafise deal yo kugomba kwereka abanyagihugu bo batazi biriko biraca inyuma ko je nariko ndakora urumva natwawe n'ibintu ariko mba ndiko ndakora ariko ibikombe iyo bishitse babivuza nk'indwi imwe zibiri ntibabishikirize nkuko abandi uko hari indirimbo z'abandi bamwe mwazivuza. Si jewe rero byaragerageje kunca intege ariko ndavuga nti
intambara tumaze kurwana ni nyinshi iyi ni intambara ntoyi cyane. Emerson tugerageze tugushire muri rwa ruhande rw'abandi bavuga yuko aba DJs n'aba promoters bakora ku ma nouvelle canke aba presenters canke aba journalistes bakorera ku ma radio canke ku ma TV online canke mu ba DJs batagerageza guteza imbere umuziki batagerageza kuvuza umuziki ndundi. Ya icyo ndakivuga ko ari cyo ariko burya nagiye gutahura yuko ikibazo nikiri kuri bajya bonyene. Ikibazo kiri ikibazo kinini kiva hejuru gushika ko hasi. Nukuvuga ko kiva kuri guverinoma no gushika ku munyagihugu wo hasi. Muziki yacu ishobora gutera imbere ubwa mbere bwo tudafise icyo navuga ko leta itadufashe mu mugongo ivuga ati naba akana kazi kabo. Hari jambo bakoresha ngo abanyatugenegene akamaze bavuga ngo nakagenegene no kuko nta poa gafise nta muntu ushaka gufasha umuntu ariko agira utugenegene. Icyo akwa jambo barakwiye no kunagakuraho bakavuga ati abakora umwuga wo kuririmba. Hama ni ibintu byinshi birera kuri guverinoma kudufasha kusapotinga ikavuga ati ibintu bimeze ukuntu tukashira amategeko nitoza gukora ukuntu cyo cyambere. Icya kabiri hariho question y'abaririmbyi. Abaririmbyi bonyine ntibakundana. Urabona ko umwe wese agomba kwigira ko ari wari hejuru y'abandi uyu ari wakora gusumba abandi ariko bagenda kuraba uko turi mu gihugu cy'u Burundi ugasanga induru nizazindi nyene bamari amabifu atacho atwungura bamari guterana amajambo ugasanga kwamari kubanirana ugasanga wewe yo nakate akoze indirimbo nziza ntushobora kuyipartager ngo cyangwa nguje kuri YouTube yiwe tumurira ugire commentaire ugire like ni ibintu biri simple buga ugiye kura ku bindi bihugu bimaze gutera imbere muri music ibyo akona kantu gato mubanza mukarengera hama mugasupportingana kugira ngo hagati yanyu mwese muduze umuziki hama akacaba n'ibibazo by'aba media zatsiza kudufasha kuko ugiye kuraba indirimbo batuvugiriza niz'abanyamahanga ariko twagenda kuraba abanyamahanga nabo ntabwo bigera bavuza indirimbo zacu kandi ibyo barabizi ugiye mu Rwanda ugiye Tanzania Kenya East Africa nta ndirimbo zacu bavuza so karimbi ariko kuko icyo tazivuza kuko afite politike yabo yanye n'umuziki wabo bafuma bavuga ati tufunda kwita aba Jamaica ariko nabi wacu twagenda tabashiramo nibaza ko icyo naco nikinje gukosora kubajejwe promotion kuba amaradio bakavuza indirimbo cyangwa ugasanga ari umuntu usanga mu kiganiro by'indirimbo niho avuza indirimbo z'abarundi ariko bavuyeho ntasubiye kuvuza ucumenga n'ubujyaga kuri jewe nizo yuko si byo kuri dushaka gupromotinga umuziki wacu tuvuze mu mwanya ukwiye hama hakacabaho kuvyerekeye aba DJ mu kintu cyo tuvuga babwira ko ari ku kazi ariko se mbako baraba by'abakiriya babasavye ariko se mbako ku kazi kabo hari umukiriya azoza agusaba indirimbo ya Caution wo muri Jamaica atamuzi gereza yuko birashoboka kugorana ko umuntu ashobora guplayinga indirimbo 10 z'abarundi ariko kazaracishamwe uko sindirimbo y'umunyamahanga uyu gakubita niyo wundi turongera undi muririmbyi ushiremo ukubita yindi ushiremo undi murundi abantu bagenda barumva ko ni harimo akagashashma kantu kuvuga kandi kindirimbo ndundi aho makagarukamwo iyo ariko yitwaza naho ngo abantu ngo ntibavibra ngo bavise indirimbo indirimbo ngo zijyamye ngo indirimbo z'ama slow c'est pas quoi bon jambuga ni none gutu umuntu azorukunda ivyo wabo mu gihe atavyumva cyangwa utabimukundishije wewe utabimukundishije wewe ni uri sanse ko bakundisha ariko ntabyo bakundisha baguma bumva za ndirimbo zo hanze nibaza ko hakacaba n'ikindi kibazo cy'aba DJ bo nibaza ko ni buhoro byose bisaba hakenewe ko abibiganiro gusa tukavugana tukaga guterana ko majambo kwanza hama umwe wese akaccepta ko hari amakosa akogwa akogwa natwe gabaririmbye hagati yacu akogwa n'amaradio hama tukicara hamwe tukagitorera inyishu turi kumwe sino tuzokoma turi muri no myaka guterana amajambo kandi uko imyaka igenda ntaho tuzoba turashika hama hariho abarundi abafana b'umuziki w'u Burundi barakwiye guhindura imyifato kuko ntushobora kumbwira ngo abafana b'abarundi bakeneye ko umuririmbyi wabo abashike yambara neza agire mu modoka nziza ntibamubone muri bisi mugabo agenda kuraba hageze show
wagidasho ntibazi Ntibazi, umugabo ukazusanga nibo bantu ba mbere baja ku marezo sosiyo ngo uyu muntu ameze uku nuku bisigura ko uri gukoresha ubujyajya kuko sinimba ushaka ko umuririmbyi wawe atera imbere umusapotinga ibikorwa vyiwe ja kuri YouTube yagize ikintu kirabe likinga agira ama commentaire gipartager urumva gerageza kubakurikirana urumva ariko mushake kugomba kubereka ko kubashira kuri niveau yo hejuru mugihe nawe akantu gato ko gutera atacuri kuragira nivuga ko n'abarundi bakwiye gukunda ivy'iwabo nivuga dukunze ivy'iwacu hama umwe wese akabona ikosa aho riri tukicara tukabivugana hagati yacu byose byagenda neza ya Jesse yakunze Budget TV ni Emerson agerageza kudusigurira neza ku ruhande rw'umwe wese kumbure yo bafise uruhara rwo guteza imbere umuziki ndundi haba wo mufana haba wo muvuga mu president haba wo mu journaliste kumbure n'uruhe ruhara ufise ngo guteza imbere umuziki ndundi nuko twogira cyakintu cyo gukunda ivyiwacu kwanza Emerson tugashigikira abaririmbyi biwacu ryari narabonye video Emerson bisa nuko na JR nkoze yo ku mutima arabana babayica no muririmbyi mu Rwanda asa nuko aravuga yuko ngo hariya ngo baratwirukanye ngo niyo bishisi bakaduvuza hariya ni indirimbo iba yahitinze cyane ino umva hariya kandi bakituvuza cyane Emerson kuri kino twinga mu Burundi tubikora Emerson ijya interview narayibonye kandi interview kuri jewe yanyubatse yanyeretse ko des fois iyo ukundi igihugu cawe hama mugashika ku kintu kandi no kubivuga yasa nuko ariko aratwenga yararyohewe rega wanagiye abarundi bikukira birukana umuzungu bararyohewe natwe twasa nk'abanyamahanga tugiye kuvama igihugu cyabo mu muziki maze turi mu muziki barumva ko twabafashe mu nyuma baravuga ati baradukura batwirukana ndaryoherwa canke nojyoherwa mu gihe nanje nobona ko ariko bimeze mu Burundi rero iyo umuntu kijya kintu nimba hari abantu bakibonye ntibacigiye ko canke no kuvuga ko ni bwa bujyajya Uburundi mu gihugu cy'u Burundi twishwe nuko benshi arabayuwaye abantu bose babona ko bashoboye urumva ushobora kuvuga akakano no munsi akajaza ubundi aza kukopoza aho kwiyumvira ati kweri kivuze acige ko muganga ashaka kwerekana ko wewe ari hejuru gusumba so kiya kintu yari yavuze cyari cyo kutwigisha birababaje ko umuntu ariko aravuga ngo twarabirukanye ubu havuzwe indirimbo ziwacu kandi karatwenga none gute natwe tobirukana havuzwe indirimbo ziwacu n'abana natwe dutwenge urumva ni ikintu twari dukwiye kwigira ko tukareka kubona yuko ni navuze indirimbo ya naka cyangwa ya naka zo badamudugije imbere ariko tukiga gukora nk'abari muri 2010 aho indirimbo zose zavuzwa kandi umuziki wari hejuru gusoma ni kibazo umuntu acibaza nyene Emerson mbeko buri 2010 zavuzwa cyane Emerson abaririmbye barakiri bake byari bimeze gute twe twarabaririmbye benshi ariko abajournaliste bari bahari baratahura yuko bakoreye hamwe uyu ni yakubanira uyu yarakuvuza twese tuduze umuziki kandi hose kumvikana hariho imigwi itandukanye hariho abo kumutanga ba Prizi babana tukunda kuvuga two mu giti hariho abana bavuga ko abastari bo mu Buyenzi hariho abo muri Side mu Kanyosha mugabo abo muri no mugabo abo bose kwera ko mwese rase place ku radio byatuma abari muri no bamushigikira abari muri Side bakashigikira babo aba ziya zamutangaza akabaduza rero bakacabaho yacangamoto kubera mwese bwati jewe wanje ariko aravuzwa uyu arakomeye niho umuziki barudugiye kuko ntanzigo bari dufitiye aba journaliste ariko abo no munsi bashaka kuba abastari gusumba abo bari kwaragira promotion umu journaliste agashaka kuba umustar akakugara ko urumva kandi kibabaje nuko benshi muri bo barabafana bacu so kuba ko nosha ndabagaya ndabasuzestime ariko ni byiza ko umuntu abandanyiriza aho abandi baragize birababaje ko abari bageze muri 2000 kuva 2010 byerekana ko umenga ari bari bafise ingufu gusumba bahari no munsi bari kubiye yuko kwerekana ko aba bajubu bari kweka bajya bandi ati naho mwagiye twe twarerekanye ko umuziki twarawudugije gusumba mwebwe ariko turemereye kuko mwakoze muga twebwe twawushikanye ikivi cyanyu aho cagarukiye twitubwikiza mugabo no munsi hamwe bajya boza tuvuga ati nimwe mwakoze gusumba buno munsi ikibazo umuntu cabaza ati mbega muri 2010 mbo twava ba Emerson bari kuri hit ko basanga umuririmbyi ariko arahitinga n'ikintu cy'umwaka wose cyangwa ikintu cy'amezi 9 amezi 10 ugasanga ari kuri hit kabisa yafatisha awuciye hose ni Emerson cyangwa awuciye hose kwaza wumva ni Sadbi wherever ahantu hose ariko ubu unye umva umuririmbya umweruka sora hit song ukayumva kabiri gatatu kare gatanu indwi imwe kabiheze kabatakaye sinzi ko ari kubera iki Emerson na wa muririmbya gitangura biramushikira naho nyinze ngorane turamushikira niyaza ko kwaza abaririmbyi baba bahanzwe cyane n'abaririmbyi gitangura abaririmbyi gitangura
umva bake kandi barakora je ndemeza yuko underground ari team ikomeye kuko nibo baririmbyi usanga bandika bafite umwanya wo kwandika bafite lyrics bafite umwanya wo kwandika ko indirimbo ushobora kwicara ukavuga ati ayi uyu muntu yanditse ariko ugasanga bahabwa umwanya muto bivanye nuko hari kwa kubana urumva nyamuduza numangiza uko iya bya bintu bidafashe umuntu bidasobanutse bon rero abo usanga babaniwe cyane ni team ibi bigoye kugira ngo uduge kandi niyo umwe aduze uzusanga adashobora kumara igihe kirekire kuko arabaririmbyi bamaze nk'umwaka uze nako ndumva ariko ubu baguma bakora ariko ibikorwa byose ndabyumva ivyo baguma bakora kandi bakora neza cyane umva ko nari bahinduye ariko kumva ko ibikorwa byabo bitakivuzwa nka kera urazi ko Emerson yarabaririmbyi igeri nayazi nabatigi ukuri kutagisora indirimbo cavuga ati nsora indirimbo itazovuzwa abaririmbyi afise bafise iyo mvugo Emerson oya niboreka gusohora ariko oya mvuga urumva yuko ko yo bababajwe kuko aravuga ati je nawe ndayisohora ni yale tu birababaje aina promo msiki wangu utakuna haribikia birababaje iyo ukora ikintu cyawe ntigishikira abo cyari gisanzwe cyari gushikira birababaje iyo ufata amahera yawe ukajana muri studio ukatora igikorwa cyawe ukafata andi mahera yawe ukajana muri video nimibiri ugasanga n'imibiri miliyoni umwe n'inusu uraba bategereza ibiri hama byashika aho bigenewe ntibigire bigace biba ntibivuzwe kweri kubona hari abo bica intege bakavuga ati byose gukora ndabitahura urumva ndabitahura parce que ni biratuma umuntu agira adebukirwa so mugabo kuri bo ntibofata ko baca babireka ubiretse uba wishe ubutumye na babandi batuma baguca intege ubahaye ingufu zo gukora yes ni Emerson kumbure twara kurande rwa music mbega Emerson ni giki kumbure asaba ni giki abwira uwo ari we wese kumbure afise urwara rwo guteza imbere muziki ndundi bya bindi nyene twavuga juste gukunda ivy'iwacu bwa mbere abarundi gufata mugongo abaririmbyi bacu hama abaririmbyi bacu nabo gukundana kureka uburyarya kuko hagati yabo hari uburyarya bwinshi cyane umwe wese agomba kwigungira ko ndavuga ati jewe kubera naragize ibyo afise bikase shura kumuhana kabiri ariko urunani rukutse ikivi isabagi naryo rihonera urayibona niyaza yuko barakwiye kumva ko nitwaba turi hamwe tuzoduza umuziki hama gufasha gusaba idutegeke ko bamaze iminsi baje muri satubwira ngo turabategeka itubategetse ariko bagerageze bavuze indirimbo za bose bavuze zabaki bavuze za bose hama aba DJ natwe tubategeka kandi nabonye murabasaba turabasaba mugerageze muhindure muze mwavuze indirimbo z'abarundi indirimbo z'abanyamahanga naho nkozishirako ntibishoboka ngo hinduka nishobora kuza mu munsi umwe ariko bizofata umwanya nibukebuke ariko basi urabona no munsi turi kuri 10% y'abarundi 90% y'abanyamahanga mugende muraduza polepole basi baduye ka 20 basi tuje kuri 20 duze twese twiyumve bizogenda neza hama no gusaba ko abijejwe hejuru guverinoma yotangura kutwizera ko turabishobora tuvyizere kandi turizera yuko leta mvyeyi izogira icikoze ko ravuze yuko nuvuga uwo wese afise ingabirano ko iyo afise urarwo guteza imbere igihugu ciwe sivyo nene Emerson na cyane Gesi rero twari ku ruhande rwa music amarero ndagato ndashaka mu ndabira umubiri wa Emerson ko aheza ukwezi niko agumatera ba munini Emerson mbitugani brother sigaye ushaka uzorusangira intebe yiwawe wenyene diva wazore wayigwebera wicaramwe wenyene numuvye yangabo sexy boy anakuwa zidi kwa sexy boy yani vile gari kabisa chuma la kutisha brother wallahi unazidi sasa hivi so unataka kuchanika urakoze ariko imbere yavyose kwanza waberewe bro na utaribere umependeza umetekeleza kidogo murakoze ikirato cyo uramtakira abaco munsi yambaye novuga ya force ya white murakoze ntibyari byoroshe kuza ngaha uteguye ariko murakoze cyane hama tugira sport twabura byose cyo tumubona uyu mwili jamani hata mimi nafanyaga sport nisinga sport mugara uyu mubiri Emerson afise umo mubona gute body sport nta wundi muntu abigufashamo mu kuma ibya bindi nyene umuntu agerageza gukurikirana umubiri wawe oya ariko usanga ndi kumwe n'abantu muri gym ba hafi bagereka ibyo nkora ndetse umukoci twayirize ndafise
umukoci yitwa Amigo n'abagenzi banje usanga bari ugirira gym muri Tanzo amajaye keke adresse ni bana udunze kuri novuga X hamande ya ujabutse OTB gato OTB hari gato hari station hariho gym hari so usanga ufise abantu bavuga ati kora kugira ngo umuntu rukura ariko Emerson benshi bavuga yuko ngo abahungu je sindimwo kubera Emerson avuze mu marumino agira sport sindi ngo abahungu mugira sport mugira amatizi menshi kugije umukwe nakareka kituka kushtua ko gukanga abakobwa kugira ngo babarabe babitayo babikurikire nibaza ko babashime umwe wese afite objectif ziwe ariko sport nkagenda bigira ngo ndi kuri centre yo gutera umwanya ibintu bizimperana hariho n'abandi nico kintu byose birakora aho mugira amaboko gutya itagira byose nicyo kintu byose biba birimo ariko ikigaro gikuriye cya Mercedes ndavyavuze yambaye couch urumva hakaba n'abandi usanga bafite objectif yo gati bon shaka gushitura abana shaka kumera gutyo nibaza ko umwe wese afite objectif yiwe imutuma ajya muri gym ariko si bose hari abajya kuri sport kugira ngo bakumire bisanzwe lakini Emerson twache bo turetse ibintu vya novuga byo guhisha ni Emerson ariko turizera yuko Emerson ari abantu baba abakobwa cyane babatiye mu mubiri wawe ntabyonze nabyutse oya Emerson ubu maze kuba utabimenye Emerson twari twokera kubimenya cyo bigenda gute nabyonzi bon nani vyurumva bavuga ko rimwe mwanabyumva ariko sinza ko ariko birashika bakabivuga ariko singira ndabiha ubiha agaciro ariko nizere ko uwo muri kumwe bitamutera ingorane cyangwa nawe uhari yes turamenya byinshi kuri Emerson novuga urubu turamenya byinshi cyane mwenye maandishi yake ja umujama yandisa arandika kuri iyo question tuyisimbe Emerson usabuze next why Emerson aranyamba tufanye next Emerson why bro ari gihe rimwe ari ibibazo tuza turasimba kugira ngo nitu wafite ntihabe ambutiyaje ibintu kanaka ariko nizere yuko ibintu bimeze neza Emerson bimeze neza yego nakomeze neza nani bimeze neza ariko Emerson gerageza ko akora nabwiye ko aducama invitation bagize mariage ariko nararindiriye ça fait 3 mois biraheze Emerson pardon invitation ihari sinzi ko ari kintu cyabaye sinzi ko akubiswe kapa kibe cyo kubaka ni kintu cyo kwitondera parce que ni decision umuntu afata rimwe hama kabiye ubuzima bwiwe bwose bisaba ko uhitamo neza so nta umuntu wese navuga ko umusore wese yumva ko ashaka kuba uyu cyangwa uriya muri kazoza kurongora sinavuga ko ari devoir ariko ni kimwe acam n'inzira imwe acamo kugira ngo agire icyo cyubahiro bamwe bavuga ujya n'umugabo ujya n'umupapa sinavuga ko rero ntazogikora ariko neza yuko ariko bisaba ko bitonda acitondera buhoro hama hageze umuntu akikora cyane mbe Emerson aramaze kubona umuntu cyangwa akabona umukobwa akavuga ati ujya mukobwa she's not my size bariho benshi ukabona ko atari size yawe n'abandi kaga kuryama rasta bariho kavuga ati kabisa uyu muntu ndamukunda size yangu bariho sasa none Emerson wisungi kugira ubone ko ari size yawe umuntu wese afite ibyo akunda akunda hari abantu usanga bafite usanga umuntu avuga ati njye nkunda abakobwa bonze abakobwa birabura abakobwa b'inzobe bana ni nguyu muntu ubwabo nanjye mfise ibyo nkunda sexy boy afise ibyo akunda mbega bibaza ko Emerson bakunda ibintu bimeze gute lakini kwemenya sexy boy byinshi ni gifise ko umukobwa bafise umutima mwiza umwana mwiza ari akeante afite showbiz ndakunda umukobwa gato akwereka yuko atagukeneye kandi agukeneye ariko no mu bantu ukabona yuko atari umuntu adashushe Emerson unamaze kujya kurikira umukobwa ukamusaba mugendana akakwangira rimwe kabiri unamuonesha mkono vizuri blaza unafanya vile vitu hivi hapana hata ugende uvambaye ibiki anakata for real ubwo ati bon shakunda désolé baguheba mu rufaso ubwo mu rufaso biragira gutya bugati urumva agukora urabinashe urumva cyari cyo urumva nihangane ndagikunda gukunda urimba neza
reka tugende pole bizoza. bizoza hama ugaherera muri bizoza kwepa oya nagukwepa ugenda gutyo nyine pole ariko hari aho ugenda avuga ati rimwe na rimwe pum pum rero ikintu cyo kuguraga sinabona before ibintu by'imitoma ntuzumve ibyo nandika bigeze kuguraga bisaba umwanya kuko bageze kuguraga mandatara kwanza ibyo nkeneye nanje kandi ndanatinya ko baba bavuga ati oya kugira ngo sinambaye ibara so kubera ko nanjye sanzwe ari timide muri jewe uratinya abakobwa cyane ariko bisaba yuko ndabigenza pole kugira ngo sinze ngira ikibazo ntuzisanga wagoye mu kinogo Jesse bakunzi ba Budget TV bisa nuko tusa nabageze mu mpera gato ariko ni partie kigano kenshi tukunze kugira ariko bivara n'umuririmbyi ariko je nshaka ndayigire kuri Emerson yes or no sizi ko Emerson anyemerera ni ego canke hoya sawa twagiye are you ready bro stuck next ni yes or no okay ikibazo ca mbere ni Emerson aramaze gutera inda no Emerson aramaze guhanura umuntu akorora inda no Emerson baramaze kumukorora inda sinzi ni yes or no ndabona nakubwira ko ayikoroye cyangwa barambwira no nayo baragukororera ni Emerson amaze kugena n'umushuga mami no ni Emerson amaze gukoresha agakingirizo oui Emerson aratera amabango no Jesse bakunze wese wemeza ko no bazi ikindi kibazo Emerson Emerson tonele baza ni Emerson aramaze kugira beef n'umuririmbyi muri industry yes Emerson kubwiwe beef irakenerwa muri industry no Emerson kubwiwe music industry yarateye imbere no yarateye intambwe ntiratera imbere ariko Jesse bakunzi ba Budget TV ikibazo cyaje bashaka kubaza Emerson ariko dushaka ko atwemerera ni Emerson very soon aragira mariage imana bishatse yes or no mbuze soon numba nejo ashaka kuba nejo yes or no imana bishatse yes or no bro turasimbe next Emerson yes or no imana bishatse Emerson ushagawahi kuvusha mwanamke nyumbani kwako nyumbani pale no bado Emerson ushagawahi kuvushwa no haujawahi kuvushwa unajiamini sana wewe unapenda kuvusha sivusha lakini ninajiamini unajiamini kwa sababu na nda respect abakobwa ndazi ko umukobwa ari ikindi kintu ko respect so Jesse bakunzi ba Budget TV tuzosubira inshallah tukumera Emerson ibibazo byose nashaka kwaza Emerson mbege mu bibazo byose namubajije ni giki Emerson yibako namubajije ndavush ariko bibaho baririmbye Emerson kandi bafana bakeneye kubimenya kandi nakujya rero bimwe baba bazi ko mwebwe baririmbye mukunze kugira ivyo bintu cyane Emerson baririmbye akunda ko kibazo ko tutari ariko tuntu two kuvusha nyene sana ariko ntabwo bose ni bameze cyo kimwe arabafise ngesizi n'abazifise so sibosa bicho ikindi kibazo Emerson kumbure twa twamubajije akatubesha n'icyaha byose nuko igikorwa Emerson agiye kuduha Emerson mbege cyitwa gute ni ndi mushasha yitwa Simvamwo y'urukundo nyaza ko bikumbisha gusoma video yayo kandi ni very soon iki rero Emerson abwira abafana biwe abafana banje kuko ndabakunda gafise umutima ufise byinshi nzobaha uyu mwaka mbere kuhera hama bagerageze kugenda hahandi kuri YouTube rabo bagire subscribe kuri channel ya Emerson yitwa gute Emerson konyene na Instagram baraje ko ndabona ko urugamba duskaje ubu no gukoresha ama social network hama bazabona ibintu byinshi cyane Jesse bakunzi ba Budget TV bakubwira ati akajoshi nigahora mwitamo takumwe Emerson agerageje kutwishura ku bibazo byacu bya yes or no nimba uzi ku byo Emerson batubeshe cyangwa uzi ko uwo bagendanye na Emerson kwa uzi byo Emerson namajije akaba yabeshe zo kwandika muri commentaire ve novuga next tuza tumurondera Emerson kandi Emerson ndagusabye kigano gikurikizo banje wambaye couch bro
oya Bwana turavuga amaboko yawe kumva umenga ni migani gusa. Nishaka kuvyemera. Ndavyishaka. oya This is inshallah imari bikunze ni bagirira subscribe on the mic ya Benny Band camera ya CK Professional. Bye.